abantu babana ari babiri baba bazinanye naho muba mumaze amezi angahe ariko buri muntu abazi uwundi uwundi azi uwundi rero muri icyo gihe ntiwita kwa bijya abantu barimo baravuga we wita ku iterambere ry'umuryango nanka kukubesha kuva nabaho na madama arabizi ntashobora kumbwira n'umusizi kwambara no mpuzu jewe nyine ndavyuka nkambara ati iyi ndayishize ko ni biraba normal no kugura ndimenya twaje kurya twaje kurya jewe ijambo numva novuga no gushimira ikino gikorwa cyatumye twicara hano hantu no gushimira Abeli yatumye twicara hano hantu no gushimira namwe mwese banyakubaho muri hano nuko murakoze. Yes, bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Nkuko mubibona twamaze kubereka but now tugomba tuyage na nyene iciyumviro. Sinzi ko nihenze bwana Abeli. Nibihenze. Imisi myinshi? Si myinshi cyane. None uracara mukanye cyangwa uri famille? Na famille ziremerewe kuramukanya. Yes, urashaka kuramuza abakunzi ba Gatech. Ndabaramukije abakunzi ba Gatech. Abantu bose nyene bamaze kushira kwa amaso kuri Gatech mwese ndabaramukije. Mugiraho muba mwubahwe. Yes. Kino gikorwa twajemwo kubatakids twitegiki mbega citwa gute kubera iki mwagiteguye? Iki gikorwa citwa Nouveau système de lancement. Nouveau système de lancement. No kuvuga ko hariho lancement mu mashuri make nize lancement urumva no kurasa ikintu. Kwereka ikintu kumurika ikintu. Rero kumurika ikintu bifise système nyinshi. Ama système benshi bakoresha nayo kujana mu masare bagatumira abantu nibiki kujya nyene ubizi twese twama twabikoze. Okay. Ariko nouveau système de lancement. Twaje kurya. Twaje kurya. Donc nouveau système de lancement no gufata abakinyi mwakinanye. Yes. Ukabahamagara mukaja hamwe mukirimbura mukayaga mugasabana imbabazi aho byagoranye mwatsitaranije kubera ko filime muri ko murakina habamwo ibisanga bitandukanye. Rero ni vyiza ko muhejeje musangirira hamwe kigira kije ahabona muhura mugasangira mukirimbura kugira ngo mubone gutanga igikorwa gishikira abantu namwe mwagikoze muri fresh. Ntaraja muri vyishi uraberewe bwana Abeli. Guhera ku maguru muri ko murabona ico kirato muri ko mani yo pantaro yarakuzimvye mutama nta birenze nuko nkunda kujabuka hariya hakurya usanga natuzanye nawe uzokantume ntaribi buryo ugutumye araronka yego kweri uri mu basaza bambara neza iryo banga wari kuyehe mu mutwe aro igihe abantu barabambarira ngo ninda kwambika ninde musiriste wawe urinze ugira umusiriste egare wewe mu mutwe uko oya no bantukanye nava mvuga ngo uri vide no bantukanye ariko simpaka nk'umuntu ende ukwambika wowe ubwawe irifo ko witahura ukamenya ivyiza wowe ubwawe ukamenya ivyiza sivyo rero jewe nanka kukubesha kuva nabaho na madama arabizi ntashobora kumbwira n'umusizi kwambara no mpuzu jewe nyine ndavyuka nkambara ati iyi ndayishize ko ni biraba normal no kugura ndimenya avuga ati reka ngene nkizi mpuzu naziguriye icari muko nyene ndavuga ati ndabiravye ndabona kumengo bizotoka kandi umunsi umwe narazambaye ngiye ahantu haraho demu zarambwiye ati ewana we vitu kudasaza yego akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze uwo mwibutsa ndawuciye nisunze ino systeme wazanye shasha mbega nivyo warahuye ahantu canke ni iciyumviro ciwawe wazanye nyene uwo mugani mbanze ndawuce mu Giswahili sinzi ko waravye igihe nawuciye ndi muri Tanzania navuze ngo kanyoni hakaguruki hakajue buriyo bwera
unasikiaje? Kanyoni Hakaguruki hakajue buriyo bwera. Sasa urambaje ati ico ciyumviro nico warahuye hanze canke nici wawe? Ntabeshe nici wanje ngaha mu mutwe. Nije navyiyumviriye kandi burya keshi ukoze ibikorwa nk'ibi birava no ku mutima mwiza. Yes. Kwiyumvira wo mukorana. Yes. Udafise umutima mwiza ntushikunda ko wo kwiyumvira nouveau système de l'enseignement. Kubera ko ucabimva ati biratwara amahera. Pesa yangu ndayikura. Kubera ko uba wanakoresheje menshi muri l'enseignement. Kwiyumvira ngo uhamagara abantu baje baryoherwe kiragoye. Ukoresheje amafaranga mu gihe abantu benshi baguma bavuga barira filime nta kintu irimwo. Niko ubibona. Mu mico y'abantu ingene baremwe bazorira kugeza umunsi bagiye. Uriko uranyumva? Kugira uvuge tije ndafise ni mu mutima biva muri wewe. Yes. Ariko nta munsi n'umuzi kwigira ukwiza. Kubera ko no mu misi yaheze hari akagirezo mora nkunda kuvuga. Naho nambona keshi nk'abantu bagize umunsi mukuru w'abakozi. Yeah. Mbe uba mu kwindwi cyangwa mu kwa gatanu. Ijya misi mikuru ibiri. Mu kwa gatanu. Hariho umwe uba umunsi mukuru w'abakozi. Iyo ubaye bahaye abantu ijambo ku mateleviziyo. Ati ubuzima mwumva gute, umunsi mukuru mwumva gute, bimeze gute. Uca wumva ko bari ngo binzaremo kutwica kwere. Ngo mu mwaka uhezeho byaratuma. Umwaka uhezeho nari narose kwere ngo ariko ubu ngo turi mu guhwera. Mu yundi mwaka kandi bakarira mwaka nyene agaca asubira ngo mu mwaka uhezeho byari sawa naranyoye ndajye. Ngo ariko ngo harabavye. Urumva guma. Ushatse kuvuga yuko wewe hari ico woba wirata muri uno mwaka? Yo ni vyinshi. Biriho vyinshi biracariho ivyatuma tuzi imbere y'Imana dushima. Amen. Uyu mubiri mfise. Izi nguvu mfise. Ukunyene wambowenye. Okay. Ibi birakwiye kuba nashima Imana. Wow. Sivyo? Hari abantu benshi batakiriho bagiye. Ejo nyene pasi nta modoka yagize agisidingoza abantu bose bagapfira rimwe. Kubera iki je ntaragenda natanze iki nico nico gushima ico cunyine kirahagije kuba noshima. Rero kuvuga ngo je ngo nshime ngo ivy'Imana yankore mu mwaka wese nukuri aho n'ikiganiro cubura stock ukibikamo kuko nomara nk'imisi 10 ndiko ndavuga ntaraheze kubw'ivyo reka tubire. Ni Abel ubona azanye igikorwa mu gihe abantu benshi bari bahoze. Filime ndundi yari yahoze. Kweri ki uyumviriye kuzana igikorwa muri bino bihumengo haragacerere muri filime ndundi? Bo sindabibihe ndaba ko hageze. Je nguma ndiko ndakora. Nubundi afise ibindi muri stock. Kandi vyinshi. Rero je nguma nkora hageze ko nsohorana nkasohora ntaravye umuntu numwe. Burya je nta muntu numwe ndaba. Ivyo vyagacerere burya je nta nivyo nzi. Navyo ndaba. Je ndakora nkasohora. Ntitaye ku by'abandi. Yes, yeah. Ikire nico gihe cari kigeze nkuko novuga ati ndabike n'ibindi mbere munitega ibindi muci. Reka tubandanye tuyaga ibindi navyo nizere yuko muza kutubwira muza kuducishiriza ku mayange. Filme yitwa gute? Yitwa Pakita Seri. Kubera iki Pakita? Bo Pakita n'umwana yitwa Pakita. Uwo mwana yitwa Pakita rero yaravurugana mu muryango iwabo. Yari umwana b'abantu mengo basina canke batumva arikera ibyo mubwiye byose akagorana. Rero uwo mwana yaragoranye muri rugo ariyo mpamvu twavuze sino filime kwera n'umwana yagoranye. Reka nayo tuyite Pakita kugira ngo mwe ni muri cinema muzorabe ibyo bintu bya Pakita ivyarevye. Uri umuntu ashigikirwa n'umufasha wiwe. Uyumvamo gute kubona mama filime ari hano? Mel karibu gato. Jewe kuba turi kumwe numva sawa kanize ngo vuzanje. Niyo mpamvu ntananiga. Ndabira nge naberewe basha ndabira twisi. No kuvuga sinigira nanirwa kubera ko waranshigikiye. Buryo wanshigikiye nubwo abandi bose boreka ariko simvuze ngo bareke nabo ndabakeneye. Ndafise akabazo ndakubaza mama. Nirihe banga ukoresha kugira mutama wacu ngaho Abel agume asa neza? Imva wa munyamakuru ibanga nyene.
none ibanga we ari banga nukuvuga uvuga ati worikoresha yareka mugirire nabi ibanga ni banga worikoresha abandi buri muntu arivumburira bigeze ku icyo kintu. Yes, hari amajambo menshi wasanga agenda avugwa yuko ukunda guhanura umugabo wawe aje mu mahanga cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo yumvise ayo majambo we byakumerera gute? Muri make abantu babana ari babiri baba bazinanye naho mwamumaza amezi angahe ariko buri muntu abazi uwundi azi uwundi. Rero mu icyo gihe ntiwita kwa bijya abantu barimo baravuga, we wita ku iterambere ry'umuryango. Murayaga wowe n'ujya nyene muri kumwe mukavugana ati ngiye aha nzogaruka igihe iki n'iki, nawe ukamubwira ati urugendo rwiza, we genda upambane Imana ibijyemo bigende neza, ibindi abandi barimenya. Mwe mwenyene nimwe mama bavuga batavuga, mwe mwenyene babiri nimwe mama bifise. Muri no filime tukwitegemo iyi filime sindimo kandi we ntakunda gukina. Arakina sindimo gusa hari iyindi ndimo ndakina nawe nturimo iratese sana. Abantu benshi babimbaje ati none we ni gute filime yiwawe utayirimo? Urumva bikabatangaza akavuga ni gute filime yiwawe utayirimo ibikini. Je nababwiye ati je nibaza ko kuvuma nimba ntaravuma, je nibaza ko atavyo nteze. Je gikuru nuko message itangwa, gikuru nuko igikorwa kije habona. Rero narabikoze kandi nzobona ko filime iryoshe. Nibaza kwico gihagije. Yego. Twitege ihindukira ihega mama inyuma y'ino filime nk'uwayikurikiraniye hafi. Iyi filime kweri iraryoshe, irimo amajambo meza, irimo n'abakinyi beza babyitwayemo neza. Murindire rero bimaze kujya habona muzosha muri abo buryo uraje kumena ibanga. Nigiki wobwira abakunzi ba Yagateke? Abakunzi ba Yagateke ndababwira ati murindire mwihanganye, filime Pakita bagira bayishyira habona, hama muze mugire commentaire share, byose muze mubigenze neza, hama iyo TV nayo irabaramukisha. Hanyuma tugomba kubakeza no kubw'urukundo rwanyu. Murakoze cyane. Muratagase vraiment. Abeli muratagase, muraberewe guhera ku maguru kusaha. Wamubonye? Murakoze cyane. Mama wowe urihereje urakoze cyane gose. Yes musaza. Reka ndagushimire ku bwa kino kiyago, numva ndiko ndaryoherwa cyane gose kuba nje muri bino bikorwa. Yes, uri kuravuga kuri Pakita. Ca numva yuko iri zina si rya mbere turyumvise. Twararyumvise mu gihugu kibanyisha u Rwanda. Kuri iki warikoresheje iri zina? Iryo zina icege mwaryumva mu Rwanda yari filime canke yari umuntu. Je nibaza ko Pakita ari abantu benshi bitwa Pakita. Pakita suwa mbere suwa kabiri ba Pakita. Oya si filime n'umuntu sinakubeshe. Nuko reba Pakita ni benshi. Ni benshi urumva ni izina nka Patrick. Yego ahubwo gusa abandi niba bayita Pakita ntibamukinishe filime. Jewe rero Pakita wanje namukinishije filime. Wamukinishije filime. Asante sana. Bivuze ko abandi bose ba Pakita ariko batabakinishije filime. Mugo jewe Pakita wanje yakinye filime. Reka rero muzorabe akabijya kigazo bakorera. Tuko tugana ku musozi kuri kino kiyago. Nike wobwira abantu ubona yuko bavuga ati filime ndundi nta kintu kirimo? Ababivuga ko ata kintu kirimwo kandi bayigumamwo. Bayigumamwo. Bagumamwo. Mbo nimba atakirimo ariko bakababikora igikuru nuko babikunze. Kuko nta muntu yabakweza ukuboko abibashiramo. Umuntu afise gukora filime no kuyireka agakora ibindi. Irega abantu bose ntibakora filime. Rero nimba akora filime nuko ayikunda. Sibyo? Nuko ayikunda nuko abona cimumariye canke yiteze ejo. Egasima kangu no munsi urabura ejo karonka. Nibaza ko ari cyo gicakamara. Je nuva torangiriza ngaha. Murakoze cyane bana. Nanye ndabashimiye cyane. Sansana ibindi navyo turaza kubikwirikirana. Yego. Nako gahene
mu kanya turagakubita turakajya ariko genda ubwire ikintu abakunzi bawe Abakunzi iyo banje? film aho bazoyisanga abakunzi banje nababwira yuko Pakita Seri izotangura ku munsi wa mbere kuri RTNB no munsi ndabwire ko turi ku wa gatanu ku Irayidi ku munsi wa mbere izoca kuri RTNB isaha 3:30 z'ijoro nkuko vyama izokwamira cako hanyuma ikica kuri YouTube ya Berndoy official ku wa gatatu isaha 2 z'agatondo ira abakunzi banje bandanye badushigikire kandi siyo gusa n'izindi ziracaza tuzobandanya tubahereza. Asante sana papa. Asante. Jewe ijambo numva novuga no gushimira ikino gikorwa cyatumye twicara hano hantu no gushimira Abeli yatumye twicara hano hantu no gushimira namwe mwese banyakubaha muri hano nuko murakoze.